hariyo message nayibonye wandikira uwo mukobwa warayutahukanye ikamba rya Miss Burundi. Ujya mukobwa mu rusanzwe muzinanye? Ndamuzi kuri Eglise ku busanzwe. Kandi koko message wanditse mpamvu udakorondeye nuko uko wabivuze niko byagenze. Ku busanzwe ibyo bintu iyo message wayimve warayirose koko canke ni urereko? En fait sanje mfise iyo ngabire rero niho ca mvuga ati reka ndabimubwire kandi ko ategereza apana kuvuga ngo uzotsinda. Biranditsemo ngo ko ategereza gutsinda. Hello bakunzi ba Bujahi TV, mwaramutse canke mwire bivanye naho muherereye. Muri kumwe na Krista nkuko mumenyereye, muri kumwe na Krista kuri micro. Behind the camera umunsi turi kumwe na CK the professional. Sasa rero ikintu tubazaniye muri no mwanya, Bujahi iragerageza gutohoza amakuru n'abayinyegeje. Twagerageje hari message twabonye ku mugoroba, je nayibonye cyane yimvira iyo message tuvuga none message uwo yikorerako harondera uyu muntu wayanditse nivyerekeye kuri Miss Burundi yarayibaye. Hakaba hari iyo message turaza kubereka tubashaka kureka muyibone. Tuca turondera uwo muntu tugira amahirwe turamubona aha turi mu gisagara ca Bujumbura mu Kinanira, aho bita Kinanira niho tumusanze. Tugira tumuganirize aratubwira byinshi no kubyerekeye iyo message. Muraza kubibona namwe ndazi ikiganiro kiraza kubaryohera. Turakwakira kuri micro za Bujahi TV. Ego murakoze cyane. Nibaza ko meze neza ndabyizera mwese ngoye neza. Murakoze. Ku bantu bashaka bakubonye kuri micro za Bujahi TV uratubwira amazina yawe tubiswe n'abavyeyi, utubwire umwaka wavukiyeho, ukuvuga ngo nimba ari ngombwa uratubwira ni itariki ukwezi. En fait navutse muri juin, le 12 juin ni tariki, hama umwaka 2001. Amazina niswe n'abavyeyi ni Irakoze Ariela. Wila riri mu mpande. Kibebe twe twakugendeye turi abanyamakuru wa Bujahi TV urabibona nawe. Twaje ku izina rya Wila Zekri. Iryo zina urizi? Ego ndarizi cyane. Mbega Zekri bisiguriye? Zekri na mazina ni Irakoze riri abrege candahindukiza inyuma mpereye inyuma carivamwe Zekri. Ego sindabitahuye. Fashe Irakoze abreviation yayo ni Irakoze, donc IRKZ. Uhereye inyuma urumva ko acavamwe Zekri uhereye indome z'inyuma. Ego okay, urashiye ubwenge gose. Cyo kuva natangura aka kazi nibwo nakwakira umuntu avutse muri 2001. Ufite imyaka ingahe? Bientôt 20 ans. Mbega je ndakoresha iryo nzi Zekri Wila. Uri umunyeshuri? Ego ndiga. Ndaheza umwaka ndi muri année terminale. Wiga hehe? Kujya mbere lycée municipal. Kujya mbere rya hehe? Musaga. Wila namahoro na kindi kintu twakurondereye. Hariyo message nayibonye wandikira uwo mukobwa warayutahukanye ikamba rya Miss Burundi. Ujya mukobwa mu rusanzwe muzinanye? Ndamuzi kuri Eglise. Ntituzinanye comme tel ariko turasangiye tufite icyo guduhuriye ko umuvyeyi n'abasengesho bien sûr. Ego. Hari message nabonye, iyo message ivuga ngo wariko wandikira ujya mukobwa umubwira ngo sindakuzi, donc ntituzinanye ariko ni message wanditse itariki 25. Umubwira ko ari we azokwegukana Miss Burundi, ari we azoba donc nyampinga Burundi. Mbega ku busanzwe kandi koko message wanditse mpamvu udakorondeye nuko uko wabivuze niko byagenze. Ku busanzwe ibyo bintu iyo message wayimve warayirose koko canke ni urereko? En fait sanje mfise iyo ngabire. Narabirose njyamye mu bisanzwe navuga yuko yari nka message ije kugira ndayimuhe. Ntibyakunda yuko nshobora kumubona amaso mu yandi, ndamurondera genre bijya bintu umuntu usanga neglige ati ndaza kwamusanga aha hantu reka mbe ndagenda nsanga yamaze kuhava. Niho camfata hari 15h camfata ati reka ndabimwandikire ku buryo nabisoma abisengere. Ndabimwandikira ndamubwira ati naraye ndabona wabaye Miss Burundi.
ngo rero kandi ngo kandi ubitekinge ubyitege donc utegerezwa gutsinda kubera ko je nari ndabizi yuko wantumye si umubeshi ninde yagutumye ya dukoreshwa na Kristo dukoreshwa na mwe yera ya urumva navuga ati ikiri muri jewe kirutumiza bari muri isi donc ikiri muri jewe kinkibesha n'ijambo ry'Imana rivuga ngo iri nyuma y'ijambo ryayo ngo rishitse rero niho ca mvuga ati reka ndabimubwire kandi ko ategereza apana kuvuga ngo uzotsinda biranditsemo ngo ko ategereza gutsinda niho nanje jo nariko ndabiraba ndandika kuri statut nanditse abantu bane uko abo bane batatu bakurikirana byagenze kurya nyine ya harimo bajya badative niho minsi maze bamaze kumuvuga bataramuvuga hasigaye umwanya muto ndabwira famille ati ategereza kuba misi bose barandavye aratwenga kuko ntibabitahura bavuga ati nikomeye camvuga ati hagashanga Imana ikora bitegerezwa niho barinze kumuhamagara nawe ujaho nyikira nanje ndabibona uko ndavuga ati Jesus urakora vraiment bose barabitangarira ca ndabereka message kubera ko bari babipinzurana ntiyabura abapinga nyene ndabereka message ati nimubona bamwizera iyi Mana niyo y'ukuri urabona ko abajene hari igihe dusenga ugasanga bibaza sibyo ya rero nuko byagenze je kubwanje amashimwe yose n'ay'Imana nararyohewe cyane muvukanye atsinze kandi kuba igambe umuntu ashaka kubaho akekeranya vuga ati ibi bintu ni indoto bisanzwe akabigira ariko je kuba byarashitse nabonye ko ningabire yo gusengera koko ningabire idasanzwe mbega subi nyuma gato ahira yakijijwe ryari sinibuka neza igihe ariko nakuriye mu muryango nkijijwe ariko sinovuga ngo nari nkijijwe nyene vya hatari byari bya bindi byo gukunda indirimbo kuja mu isengero bisanzwe ariko novuga neza 2017 niho navuze ndahagaze neza bica biduga cane 2018 yego Zikrini yari yabonye ko afise iyo mpano yukwerekwa bakunda kuvuga ngo naba prophetess umukobwa umukobwa wari prophetess umuhunga prophet nigeri wibonye ko iyo ngabira nvuga ko jewe ukabona ati je ndi umuhanuzi canke ndereko fise iryo yereko natangiye kubibona kera nariyumvamwo kubera ikintu utarakimenya ubu ucita irindi zina kera navyita kwiyumvamwo nabibona nyine nko kwiyumvamwo ikintu kibugasanga umutima wanje mugumye hamwe rero 2018 niho byabaye developer neza nubwo bitabaye nyine mu buryo bwari bushimishije ariko nahawe message donc y'umugenzi byari byerekeye urupfu ariko ntabwo iyo message yo kumubwira ati wihane donc nukira nuwava aha naha uzoshinga intaye kugira intaye yawe ifasha abantu banshi ndabimubwira ko yarakijije avyakiriye neza arambwira ati je nta nakimwe ndakorera Imana kandi ntegerezwa gushinga intaye umva nabibonye 2018 2020 niho yaciye agenda kurangiza narabimwandikiye nawe nyine muri message muri 2018 yaragwaye iki bamwe bavugana ikivyimba ahandi muga yisho namenye Shinda guti oya ntabwo nyerekwa ko naje si bibi ahubwo no kubineglige
Ariela genda bon novuga ngo courage kubera ibyo bintu hari abantu batemera ko ari byo hari abantu batemera ko Imana ishaka kukubwira ikintu donc ugasanga mu bantu babipinga ni benshi ndabizi bariho nanje ndimo bivanye n'ibintu nabonye hari gihe hari ikintu ahira nashaka kubaza kuko mbona ko hari ikintu vraiment je numvise intaho mbwiye Imana iriho kandi Imana iravuga mugabo hari ikintu ahera ibintu bita ubuhanuzi hari igihe umuntu akubwira nk'ikintu ukazorindira ukabura hari n'igihe n'umuntu akubwira ikintu ugasanga kibaye ubwo nyine hari aho bavuga ngo ubuhanuzi ngo buvuye kwa Satani ngo buza ngo bunyarutse ngo muga ngo ubuhanuzi buvuye ngo ku Mana ngo usanga ngo buteba gato ibyo bintu urabitahura bon je ducishije mu gutahura kwanje nibaza ko atabuhanuzi koza buvuye kwa Satani ugakorera mu mukozi w'Imana ko umukozi w'Imana abakoresha n'Imana nyene umva mu gihe rero bushobora kuza ari bubi ntibisugura ngo buvuye kwa Satani ahubwo ni ca gihe cyo gufata ugasenga nyimba nkuko je nari nabonye urupfu bon ko ntari bwabimenye neza sinigeze ndavyitaho navyitayeho then kumubwira ati uzosenga uzogira iki sinitaha ati reka ndagisengere jewe nagiye kubimenya mu nyuma ari landi niho nagiye ku ishure ndumva nyine umutima wanjye ndavuga reka nje gusenga mu gitondo prière matinale ndasenga ndavuga ibintu ntibibaho Mana no urupfu sindagwemera hama après bimaze kuba niho nagiye kuvuga ati kweri iki ariko nagiye gutahura neza yuko iyo message ari nziye jewe hanini kwera haraciyemwe akantu turashwana gato bisa nkuko twashwanye turacanamo ariko nibajije iyo myaka yose ibiri yari imyaka yo gusubira guhura nawe yo gusubira yuko arangiza urugendo amahoro nanje kumubwira mu mutima donc bimpa amahoro kuko hari umuntu amaze kurangiza mufitanye beef n'amahoro biguha twari twarashwanye turavuta n'utundi abiza abakobwa après niho yagiye kurangiza muri 2019 fin tuvugana neza twitana women of God umva ni message arinziye ku buryo negereza kumubwira tutegereza kugira iki kugisengera ico kintu hama nanje ubwanje navuga ati arangije amahoro nanje ubwanje nisigaje mu amahoro je nta byinshi ndubukubaze gusa nashaka kumenya aho yarasengera he sengera Truthful Ministry ngasikebuje umaze imyaka ngaho sengera nahatanguye fin 2017 mu December w'ukwezi November je nigire n'ubwoba kwere ndabuze n'ikintu ndakubaza ntwave nagize ubwoba no kuri sinokubesha sikibona ariko ndajugumira dusoza nakubye ko tutakurambira cyane kubera ko urumva ntitwa twanaguteguje tuzoshaka undi mwanya tuze utuganirize ku byerekeye impano yawe ofisi Ariela dusoza gira ikintu ubwira ugwaruka abajene donc urazi ko ari abajene bari hanze bakiri mu biyobyabwenge mu drugs batazi ko niyo Mana iriho irebyo ushobora kuba utazi utarakijijwe kubera ubuzima bubi canke iki ntawizi mugabo urashaka kugira ikintu ubwiye abajene bari hanze hanye ugenda uhura nabo urabona bon uvuze yuko noba narahuye n'ico kintu hari umuntu akizu caha nta muntu avuka akijije deja dupfukana icyaha cy'inyandurugo nta muntu avuka gerageze duze gato nta muntu avuga ngo je navutse nk'ijijwe ivyo ntibibaho duvukana icyaha cy'inyandurugo twomyama hama umuntu wese akizwe umuntu wese cyo kumva yakijije aba akijijwe icyaha urumva ni kuvuga yuko simvuga ngo nakuriye mu muryango w'abantu kijijwe ngo nanje bankijijwe oya hama ikintu no hanura abajene ibintu bako bagenderamo sivyo ni byiza yuko biyegereza Imana hakiri kare benshi bavuga ngo nzokizwe ejo hirya y'ejo ariko kenshi biraryoshe kenshi turarondera ijuru twese twese turondera ijuru ariko si twese dutegerezwa kurijamwo kubera ko rirakorerwa donc rirarondegwa nutarirondera ntaho ntajya uzojamo rero muri ico gihe nuvuge ngo ejo ngo nzokizwa ngo nzobandakizwa ndacari muto oyaha yirondere hakiri kare kubera ko ejo hawe ntahoze urupfu ntawe riteguza urumva ushaka kwibaza tuno munsi mbega nupfa nujaye
urumva hari abo usanga bari mu bya busambanyi nyene usanga bari mu bintu mu busambanyi ugasanga bari mu bintu byinshi bitandukanye bitabereye ariko ikintu nobahanura ni uko iki nigihe cyo kukizwa nigihe cyo kugendera mu mana kandi vraiment biraryoshe cyane je mpora nkompaka ntarakizwa n'ubu mvuga ati iyo nje gukizwa kera nari narahonze rero biraryoshe nibakizwa hakiri kare bakira umwami abari we abagida mu byo bakora donc umwami yera abereke ati iki ni ciza gukora iki si ciza ku buryo babaho mukuri babaho mu mwidegenzo kuko muri Kristo ego benshi bavuga ngo nk'igicungo ngo nobamboshwe ngo sinusa ariko niho hari umwidegenzo wa mbere niho hari umunezero bijya byinshi turonderera mu mabwate wiki ariko ndababwije ukuri kenshi murambona umuntu agiye muri boîte ngo agiye kumviriza indirimbo ngo agiye mu kibanza kiryosha ariko nta kintu kibanza kiryosha nko kuba muri Kristo nta kibanza kiryosha nk'ico nta kibanza kiryosha nko kuja gusenga ikibanza ca mbere kiryosha ni muri Kristo ko niho ntihahinduka amabwate arugara mu ga Kristo niyugara imiryango yamayuguruye ego bakizwe bave muri ivyo bintu kuko bijya n'ivy'akanya gato kandi n'ivy'isi bishobora guherangira umwana w'umwana ego wakoze cyane ahera ego murakoze cyane namwe ndabashimiye rwose hama niwagira ikintu utwereka aho tubarire shaje tutubwire kandi udusengere sibyo gasike abakunzi ba Buja Hit TV mwabyumvise uwo twari kumwe umwana akiri muto cyane mwumvise ko afise impano afise ingabire muri we kubaza kuraba icyo kiganiro turakeneye commentaire zanyu nimba hari icyo mwotera ku byiyumviro by'amakomantere ko aracyari muto aracyakeneye kwaguka cyane muri Kristo ndazi Buja Hit hari abakozi b'Imana benshi babiraba murashobora kumuraba mukamuganiriza mwumva ko afise impano byo kuri je numvise ko afise impano kandi nziza mwakoze cyane rero turasubira ibiganiro byacu mbibutsa gukora subscribe kuri Buja Hit TV kugira ngo ibiganiro byacu bishira ko bize birabashikira ku mwanya mwakoze cyane